Bakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro turabaramukije muri kumwe na Celestin Ntiyaririzwa kaze mu kiganiro cuno musi nkuko mubibona sindi jenyine nkaba ndi kumwe n'umutumire reka tumuhe ikaze aramutse abakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro ndetse ace anagira ko yidondora turabaye kaze mutumire. Murakoze kuduha kaze. Yego. Jewe bwa mbere ndaramukije abakora kuri radio y'amahoro. Yego. Ku ya CPB. Yego. Jewe ndumwungere w'ishengero wa kabiri. Yego. Ya Pentecote Muyinga misiyoni Muyinga Mukoni. Yego. Mwungere wa kabiri murakoze cyane. Ego turabazi nk'umwe mu bayatanguje iyi misiyoni ya hano ku Mukoni muvuye aho mwagiye muraca mungere reka sindabivugire ariko tubahereze umwanya mungere mutubwire ivyugwa c'Imana uko mwagiye murayikora mungere murahawe ikaze. Ego nkuko ndari ntanguye kubivuga. Ego. Jewe ndi umwungere w'ishengero rya Pentecote Mukoni. Ego. Nkaba nitwa Girukigomba Shadrake. Ego. Je naronse umuhamagaro mva mu ishengero rya Pentecote y'Igishiha. Ego. Mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980. Ego. Umuhamagaro rero wari umuhamagaro ntumwe n'Imana. Ego. Kandi Imana ikampishurira aho hantu igiye kuntuma. Ego. Oya ntuma yatangura kunyereka yuko ari ahantu huzuye ivyaha. Ego. Kanyerekera mu buryo bwo guhishurirwa ko haboneka ko ari mu kibira. Ego. Kibira kirimo amabenga. Ego. Kibira shishamba. Hanyuma kirimo amabenga n'amadayimoni. Rero Yesu anyereka nk'umuntu tugajana akashikana aho hantu ari imbere yanje. Nkabona ivyo bisigo amadayimoni ariko aroga mu mabenga y'ibisumo. Rero biriko birajwiragira bikomera induru kaca bihoza tihora kaca bicereza. Arashishikara ninjira muri ico kibira. Ico kibira rero nico twasanzemo harimo n'abapfumu, abarozi, abantu baraguza n'abapfumu. Razi muri bibiri yavuga ngo inyuma ya wamugwa hazobibwa n'abarozi. Camone yombwa rero ivuye muri bo. Twarenganye muri ico kibira ari imbere yanje carahagarara. Arambaza ati none wabonye ko twaciye? Tego nahabonye. Subirayo babwire bajya bapfumu n'abarozi yuko bihanye umuryango w'ijuru wuguruye. Ico gihe rero yari kwamfishurira mu ntara ya Muyinga yongiye gutantuma iyo ntiyanyereka ko ari nka mu bantu canka hari mihana muyerekwana hishuje habona nguko ari mu kibira c'amadayimoni c'abarozi c'abapfumu aba rero bariko baraguza nkababona. Rero hanyuma yongera muri ico gihe rero nabihishurirwa tange kuvyerekwa igihumbi kimwe amajana 987. Nari mu ishuri ya Bibiliya y'imyaka 2 mu Kayogoro. Hanyuma muri iyo shuri rero niyo naronkeyemo umuhamagaro wo kuduga nerekwa amashamba nerekwa imisozi kandi imisozi ntari bwabone. Ico gihe mungere n'abakire mu bamwe mufise nk'imyaka ingahe? Ico gihe naronka umuhamagaro nari mfise imyaka 25. Mwari umusore canke mwari mwamaze kubaka? Nari maze kubaka nari nkirose umwana umwe. Ego. Umwana nuko rero nangije iyo shuri shishikara kwereka ukundi yuko ico kibira nongira mbona ikibira kirimo umuriro. Nuko gituriwe intebe turiwe y'umuriro. Rero akambwira Yesu akaca mbwira ngo korana n'uyu muriro. Ariko nkabona ibindi bisigo bigomba kuhatura nko kuhanyaga. Ndashishikaye gukora nkashasha n'ibirenge. Ngeze ndahonyora muri uyo muriro nkazigira ibirenge kaguma sunikirayo injira muri uwo muriro. Hanyuma ico gihe hariho umwungere wa kabiri ishengero ya Pentecote Gishiha yitwa Musa Muhandanyi. Ni rero ndamuna sanze muri nteme y'ikibira biriyo nuko turiwe mu muriro agira ngo hinge tufashanye nuko tuhakore. Ariko umucuka ducijya nino na nyuma acambwira ati kuko umuhamagaro nari natevye kuvuga. Atema kuvuga ko na mwishuri ya Bibiliya
maze imyaka 2 niyumvira ndi hamwe novuga mu ishengero ry'igishiha twariko kuko hariho amasengesho akomeye yo gutuma abantu nuko muri intara ya Muyinga abantu baje kuvuga ubutumwa kuko hanyuma rero umuriro rero mu ishengero bavuga bati dusenge turongo umuntu w'umuhamagaro tutarinze kuvuga twebwe ariko ari wazatubwira ko yavugaye n'Imana hanyuma niho rero ndiko ndakona muri iyo nteme acambwira ngo kora n'ingoga ntahamara ngo imigabane agira ndaguhe bava ndayiha abandi numvise iryo jwi rero naho nari natebye gutanga uwo muhamagaro ni ambwira ngo kumvuye mu ishuri ya Bibiliya y'imyaka 2 ingemande ndikenure muhira ariko ntiyanyemereye cyo gihe nari no muntu mbazo imbaho inzugi mvuye kuzizana turashaze ngyamba kuyizosi mwijoro mbega wowe ndagutuma kuza kubwira bari abantu ukaguma ubaza rero hava rero numvise igihe twiririmba ari ngo utemeye kugenda gukora na imigabane agira ndaguhe ngenda y'abandi nashanja kubigira rero umuhamagaro nkabuserura mu ishengero rya abungere bishenge ya Pantekote igishiha cyo gihe hari harongoye umungere wa mbere yitwa Nirabika Petro wa kabiri yitwa Musa Muhandanye ngenda uwo muhamagaro ndawushikiriza ndavuga ngene Imana impamagara ndavuga ivyo byose bimenyese jirambwira none rero ari naratevye kuvuga ariko Imana ibabarire ndawushikanye cyo gihe rero ndawushikiriza twaca tujane mu gikorane caba icari Kiremba Side mu mwaka wa kangahe mwaka w'igihumbi 1979 hanyuma rero cyo gikorane rero carimo cabikorane international cajamwe abaswede abamissionnaire cajamwe abafinirande abanorvege cajamwe abatanzania bo muri Kongo mbere nyagihe n'abanyarwanda baraza hanyuma rero nuko ndabushikirije umuhamagaro rero ndawuvuga muri ico gikorane ambwira ni shinge ntahi uwo muhamagaro ndabushikiriza barasengera rero mu gihumbi 1900 bari barasengeye kuba umuvuga butumwa cyane naza ico gihe basengera bari basengeye kubwo muhamagaro Imana intumye impamagariye kuko nyagihe ndarumuvuga butumwa kugira nkaba n'umudiyakoni hanyuma rero aniho rero naca nemera kuza gukorera Imana rero niho bamaze nigishiha bonga barasengera nuko turamutumye imbere y'ishengero baramperekeza nagiye twashikira muri komine yitwa Gashoho bisigura ngo mwongere ivyo babasengera vy'umuhamagaro yari missiology mu ncamake yari missiology ahubwo mu ishengero ry'igishiha cyangwa tuvuganye n'ubutumwa bwinjiye buza bava gatangi kuva muri Swede uvuye muri Swede baronka umuhamagaro wo kuzana ubutumwa mu Burundi rero cyo gihe nta naho baronde bari bafise n'indege nta nibyo bagenderamo baja mu bwato nuko umuntu hari umukenyezi yaje nuko ngo agisamye inda kuko bamara amezi 9 bagera bashika agishitse nyene asharibaruka kuko kwa rugendo rurerure hanyuma ishengero ry'igishiha subinyuma gatoya byawe na Kayogoro na Kiremba nibo batangiye kuronka abamissionnaire ba mbere gishihe Kayogoro gishiha ari maze nayo kusohorwa na Kayogoro niho naho yo yacituma abitwa ba missionnaire kuza kuvuga mu ubutumwa gutanguza ubutumwa mu ntara ya Muyinga muri ico gihe ho batanguza gishiha yatanguje mwaka w'igihumbi 1966 niho azana missionnaire wa mbere yitwa Ndaconda yigije Yona ashikira kuri province Muyinga hanyuma barasubira inyuma kuko nyagihe bamuzanya ari umwe rero Yesu nawe yavuze ati tume babiri ashikiye mu nzu bamushikijemwo aragwara agwaye abo bandi ntibabona nuko yagwaye amaze imisi baramena n'inzu basanga agomba gupfa telefone gishiye baraza kumutora
ariko ntibabaye bakimushikana yaciye apfira mu nzira. Yego. Igishiha rero umuriro niho wacushishikara. Yego. Urungerekana yuko botuma kuko wewe yavyeruka mu nzozi batamenya yaje niyava. Baraba kuri carte mu nama ya pasiteri arira. Jewe ndasavye untwara ahantu hitwa Muyinga. Imana iri kirantuma cyo kuvuga y'ubutumwa. Kuko yari intara yuzuye abarozi, abapfumu, abaraguza, ibihweba, ibinuko n'abandi bakoreshwa n'ibitega. Hanyuma rero nuko niho rero Imana yamutuma nawe akahishurirwa bate baramuzana rero camara iyo misi mike nyuma baratuma n'abandi nuko kugeza muri 72 kuko 72 abo baje Gishiha yaburiye abakozi b'Imana batanu batwawe n'ubwimo 72 rero naco gihe rero Gishiha nayo nyene abakozi b'Imana bari basanzajwe n'intambara kandi bagatwarwa n'intambara niho rero kushoka bongera batumukundi gushasha abantu kongera kujana mu vyuro nabaza kwihana rero Imana rero muri ico gihe yaciye hagurutsa abandi baraza bamaze kuza aho bari mu mwaka wa kangahe ico gihe harahatanguye havyuga ku 74 Gishiha yongera shishikara 77 jewe nshashikirwa 80 rero mungire rero nimutubwiye rero mu ncamake mwe bwumva murahamagawe ubu murarungitswe n'ishingiro rya Gishiha vyabandanje gute mungire mwaciye kugira ngo neza na neza mushike ngaha Imuyinga kuva Gishiha kuze ico gihe imodoka ntizaboneka amadoka zaboneka haboneka nk'amakamyo kutarose kamyo ngo wipakize izindi wazaboneka zindi zungira yari amasituti hanyuma ushitse ibujumbura narashika ibujumbura ngaharara ngongera nkigaba nkarara igitega numva nkaba ndondera otarako munda tarasa otarako imuzana yaca hamarira yinga kugira zoro nkindi yo kuwa gatatu hanyuma rero nico gituma nahimara gatatu mu nzira nuko ufashe barabara rya Gitega nuko nkabona gushika Muyinga naraye Bujumbura nkongera nkarara Igitega nkabona gushika Muyinga naho nyene iyo transport ironse urashobora nk'umuntu w'ikamyo bajya bakomereza birangurira imizigo kakuzana ubuze aho umuntu yacapanga akarorera kanindirira ntariya Igitega bisigura ngo no mu rugendo kugira ngo mushike ngahe Muyinga muva Gishiha ntivyabaye ibintu vyoroshe mwongere vyabandi vyoroshe kuko kuva aho naba cyeko naba navigishiya ariko ndahantu nuko hitwa mu Gitaba Gitaba rero kugira ngo shike inyanza rake nagenda n'amaguru ngiye mu Kigwena barugo mu misozi amaguru kugira ndoshikire umuntu azoshikire n'iryo barabara agasakoshi kari ku mutwe twagenda n'amaguru hanyuma rero ize ndashika Imuyinga rero naho nyine kugira ngo shike ahantu hitwa twashite bwa mbere rero bakenjana baciye Bujumbura urumva bari bafise imodoka turara Bujumbura bashikana hando mu Kagari rero nahasanze abandi bahaye barakora nyine bo mu Kagari dushikira hamwe ariko nje gukora ahantu hitwa Karama muri komine ya Gasogwe intara nyene ya Muyinga rero urugendo twatworohera kugenda ishoki aho hantu kugira umuntu ashikeyo kugenda no kugaruka n'amasaha 10 n'amaguru genda n'amaguru ntanagakinga ntaniki umuntu ushise Karama rero tanguye kuvuga ubutumwa niyo rero nabona babaje tuhamagaye abantu bakaza bakihana bazarira buze ari babarozi baza bazanye ibigirwamana bazara abantu babapfumu hanyuma bose buzuye ibisigo gusa by'amadaimoni tugize turabasengera nuko nkacanda bumva bya bisigo nyene nerekwa muri cya kibira yamabenga nyene byogamwo muri zanzozi nkasanga nivyo nyene gakominduru
nuko wa muriro nerekwa ati jana korana n'uwo muriro waca ushika ni muri aho nyene byose bigaca bikubitwa n'umuriro tanguye kuririmba gatangwa ngo komba induru ngo bice mu ngo vyiruke bande bakiruka bagafata bakaba badana imbere yaho turiko turasengera bose kibuga kikuzura abantu bakubitwa n'ibisigo gusa nayo madayimoni komba induru kwa kundi nyene aca tubisengera mu izina rya Yesu kwico gihe hariho umuntu agitanguye mushasha niwe twaca dukora dufatanya rero bapfumu barakizwa abarozi barakizwa kandi ico gihe nta kindi nuko twaronka nico kurya canke no kunywa amazi bobo bazanije bigirwamana byasanzwe ko ari byo batugemuriye bazango ko ari byo batugemuriye utabiza gabona barongoye ku mitwe ukamega mwarimu bamugemuriye bazanye naho nibigirwamana n'intende n'ivy'abapfumu n'ivy'abarozi tugaca bihaye tugaca tubituriye bagaca bagenda bakiza bukeye haca hongirwa abandi baje kongera bakira ejo giherera Karama jaho umuvyiro gitanga bisigura ngo abaje barakira nibo baca babwira n'abandi bakaba abakirisu banye baca yego nibo twahereye ko kubatiriza arabo umuvyuro tugiye tugitanguye turiko turabatiza kabatiza n'amajana 4 batiza amajana 6 tubatirije mu mwonga hari aho twagomeye amazi hanyuma nuko turateba twubaka Yorodani ku rusengero harabo umuvyuro gitangaza ico gihe rero turimuka tuva ahantu mu kagari shengero imaze kubona kandi Karama tuza kwinstalla kuvuga aho ubutumwa tuvuze aho ubutumwa rero je umuhamagaro wongera urabandanya aho Karama ndahimuwe Kayenzi numadaciye ndahari ngikarama nahamaze nk'umwaka kandi muri ndimukira Kayenzi muri 81 Imana yari yabimbishuriye ko nyereka yuko menga mvuye Karama shindumi Kayenzi rero kuva 81 naho nyene nahasanze abapfumu abarozi nuko abaraguza yarawe nibo twanashite nuko hagati muri bo urumva ndahashika mbere isanga nabari bahakorera bo basubira Karama cyo njanguma aho nyene ikayenzi rero nta bantu nahasanze sanze abantu bake cyane ndasenga Imana rero tumuvyuro nuko abantu bihane nuko guna nazanye muhamagaro mpamagaye tunyage hari yakira ama province 8 tendenge ama province 8 kugira cike ngaha so senze Imana cinyereke kimenyetso ko hari uzoza agwaye tukamusengera gakira rero umuntu ndabona mwito baramuzanye turamusengera arakira yaramaze imyaka yaragwaye barayijisho yari yaravuye mu kibanza rirasohoka rija ku musozi ku mubiri hejuru araza mu bapfumu biranga babato mu kuvugwa biranga ariko ico gihe tumusengeye yihanyaze nyene bigwamana arakira acavamo mu vy'urushuhera aho nyene tuma rero turabandanya kutwiza ubutumwa urashika no ku mupaka ku rubi rw'Uburundi na Tanzania andi kuri Ruvubu hakuno nuko Ikabanga ni wari umupaka Kobero kuri frontiere uja Tanzania nuko baca bambwira ati Burundi buraheze bambwiye ko Burundi buheze nuko umuriro nawe ari mwinshi cyane wo muhamagaro wo kwiza ubutumwa no gusaba ibibanza ngenda ndubaka ibibanza twusengera munsi y'igiti aho tudashika twacha tugenda dusengera munsi y'igiti abo biyana twabasengera munsi y'igiti tangaza bigakoreka nuko Imana yogira ambishorira rero bumvise ati Burundi dugeje ku mupaka w'Uburundi nuko ishimpishurira kuja muri province Karusi province Karusi naho rero ihanyereka ukundi inyereka ko ari mwishayo maganya bajyamye mu vyondo barengewe no hejuru ngize ndahinge jewe nuko mpabwa utubiye guhagarara muri nyashayo mpagararamo hari mwiyerekwa ndiko nderekwa ngene hameze mu mpembe nuko
ariko intuma ngo njeyo kuja kuhashayura Karusi mpagara kutubuye gutya nuko baduza ngo bampe bwake bari mu vyondo mwishayo nukuboneka bataboneka baduza ukuboko ku badugije umutwe nkajabona umushatsi waraba byamanye ku wundi nuko inzara zimeze nk'izi nkukuma ntibakira abandi nuko njambona kandi gatara hagati muri yo shayo nyene kariko nuko kakazu kutwatsi hanyuma Nyagatara rero candabaza mu nzozi bivuga Gatara ko niki muri abantu batanguye kubihana abona bari batanguye kuva muri Karusi batwumvise bakadusangiye Kayenzi hanyuma rero njamvuga nti bo rero ngiye kuzana umukozi ahanyene mu ishaka ku muco uhari nuko kane ncenza no kuzondera ibibanza kubakuru b'intara niho rero mbonye izo nzozi mbona ko Imana intumye kandi muri Karusi. None mwongere tukiri imuyinga gatoya imbere ko muva imuyinga muje Karusi naho hariho abandi bakozi mwahasize uko vyagenze gute kugira ngo muje mu yindi ntara hariho umugabo aho mwari mwatanguriye vyagenze gute imuyinga abo mwari mwasizeho. Murakoze kutubasha ico kibazo kuvuga abo twatangura ko batiriza baca baronka mu muhamagaro aho twaca tuhatora mu abakozi kuko turiko turababatiriza tukibigisha igice batubona bahawe na mpwemu kuko bihana neza ariko Imana bakabiturira byose bakarangiza bakahana barandura turiko turabigisha igice gutyo gatubona tugiye kubatiza kazibona bari kuravugishwa murabo nyene akashabona batanga umuhamagaro murabo nyene bisigura ngo mwagi Karusi muza musize imuyinga abakozi bahari abari barakiriye umwami Yesu umwami n'umukiza ubugingo bwabo mu kugenda Karusi si kuvuga ngo narimutse nukuvuga naba Kayenzi ariko mukuza gusaba ibibanza nkava Kayenzi yenda muri province Karusi ashashikira buramatari kamusaba ibibanza akabimba bimpaye ngaca ngenda nuko muri babandi twatangura batanguye gukizwa hanyuma tuza twanabarose ngo bavuga butumwa nabo nyene tugaca tubatumaho nyene aho ntanguye ngaho ndurose kibanza aca ndashira umukozi kugira Paulo yagenda atanguza aca hashira umukozi ariko kaye muyinga ndahaye reka rero tugeze Karusi rero murashikiriye abantu mwabona mu nzozi bafise ibishatsi bafise ibizara bari mu vyondo muhageze rero mu ngere mwasanze abo bantu koko bihuye na za nzozi mwaronka uko umuntu yabibona uraba ku mubiri urabona imisozi n'imisozi ukabona abantu n'abantu ariko imbere y'Imana mu byo bakora naho nuko babaho nikujya rya jambo ry'Imana rivuga ngo kera nta bantu nuko rero nta bantu barimwo imbere y'Imana kuvyerekana rero ko isha imeze dutanga kuvuga ubutumwa nutwace tutangura ko bibona tubibonye haca haza rumva baca dushitse bakatwereka ati hariya hajye n'umusozi wuzuye abapfumu gusa n'ibitega akarere kaho kandi batwereka akakarere harimo abantu bitwa abananga nabo n'abantu bica umuntu bakamujya hanyuma abandi bakababika baramurabika ngo arapfuwe bakaca bamuzura bakamutwara mu nzu zabo bakamukoresha ibikorwa ahandi bakamara iminsi muri izo nzu babagaburira ivyatsi bagira bati ku munsi munaka tuzobaguyu undi munsi tuzojyuyu yundi munsi tuzojyuyu abo nibo bitwa bananga abaruzi b'abananga nibo bari muri ako karere nuko hanyuma andi tukabona ati aka karere karimo abaruzi baguruka n'intaro timwijuru kazobona bariko batsa amatara yabo baruzi nyene bagiye ati ngabajya baragiye babarozi bakagaruka baba aho hitwa nuko muri Mutumba ahantu hitwa Ngoroba bagaca bakuruka baja muri Nyabikere nuko aho na Nyabikere numva naramanutse nuko rero aho turavuga ubutumwa ajya bariko barihana kada tubona rero ikoma yerekana ko yari umuntu aguruka kajana n'ikoma y'urutaro azenze kujya ku rutaro baje kwihana nuko gaca
riza mu bigirwamana rigasha. Abarozi uzabona abandi bazanye ibintu by'imitwe, ibintu byabuze, ibintu by'ibigirwamana byinshi. Icyo kinogo kikuzura tuturira, ikindi tukubutuza giturira, wa muriro rero urinjirayo. Nuko tumaze gushikayo rero twabe tugishurirwa kuko bakakeri kagatara yacimbishurira ubu ari amatanura y'imiriro yakumuriro y'umuriro wa mbwera ari ukabona amafuru yari kwaraka n'ibiti bibisi dutema bica vyaka bitema tujye vyaka nuko kuko hashika hariho hose umuriro wacu baca bakiza. Iyo ntara yose hariyo kicambishuye ati ubu ntirikiri ryatara ubona amatanure y'umuriro wa w'imbwemu tuca turamanuka turashika kuri province. Kuri province rero bongera nuko turavugira ubutumwa abantu barakizwa, ubutumwa buraja muri Nyabikere, ubutumwa buraja muri Mutumba. Iyo ntara rero ya Karusi nuko Imana rero acahara abantu barakizwa turaronga ishengero. Rero ngaho tumaze gukora aho Karama twatanguye twashoboye harabaruze n'abapfumu bari misiyoni Muyinga mukona ariyo yavuye muri Kayenzi hari misiyoni bisigura ati Imana yagiye abakoresha ibikomeye ku buryo ahari amahema y'abadayimoni ubu hashinze amahema y'uhoraho hashinze za misiyoni, hashinzwe amasantre, hashinzwe nuko isengero z'Imana hari ibigirwamana. Mwungere reka tubashimire cyane kuri iyo ntaye mushoboye gushikiriza abakunzi bacu kugira ngo bumve ko yuko ibigwa by'Imana hari aho biba vyatanguriye kandi hataba horoshe, ariko turashimira Imana kubona tuvuga tuti ahari amahema y'abadayimoni uyu munsi hari amamisiyoni, amahema y'Imana. None Mwungere mu kurangiza ikiganiro cyacu twashoboye kuganira uno munsi nakaye kamo mwumva mwotera canke ikintu kiri ku mutima mwobwira gwaruka gwa kino gihe canke abari mwishengero bubu batabonye ivyo kugira ngo nabo nyene bishobore kubatera intege mu kuguma muri ibintu by'agakiza? Kamo twotera nuko bokizwa bakihana akaba ryasezerano Yoweri yavugishwa mu minsi y'iherezo ndosoka mpwemu wanje ku bahungu n'abakobwa amatama n'abatamakazi bazuvugishwa nanje. Rero iyo rugwaruka rukwiye kubatizwa muri mpwemu yera bakaronka mpwemu yera, hanyuma nabo bakaronka umuhamagaro wo gukorera Imana kuko natwe murabona turiko turakura nabo kamarazoramira ibikorwa Imana ikabatuma bari no mu bindi bihugu ikabajanayo. Cyo rero twobona mu gwaruka gubu. Mwungere turabashimiye cyane. Reka nka radio ubutumwa bw'amahoro tubashimire ku mwanya mwashoboye kuduhereza Mwungere, turabashimiye cyane. Twizere ko n'ikirigi Mwungere tubarondeye muzobikora ngo tubone no munsi mwabikoze. Yego tuzobikora kuko ni umuhamagaro wacu. Imana yaduhamagara. Murakoze cyane Mwungere. Bakunzi bacu Celestin niwe mwari kumwe nyarizwa. Reka mu kurangiza ikiganiro cy'uno munsi nkuko turi kumwe n'Umwungere wa kabiri aturangirize n'igisabisho. Turabaye ikaze Mwungere musenga Imana. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, niwe utanguriro niwe iherezo. None urakoze ngene watanguje igikorwa cawe kandi wo watanguye ni uzosozera kugeza ku munsi wa nyuma. None urakoze bezagira ibikorwa byakozwe kandi ni wabiri bihagarikiwe na mpwemu yera n'ubu bishishikare mu vyuro wandagare bire no mu bindi bihugu bitarakizwa nabo bikizwe mu izina rya Kristo mwami wacu. Amen. Bakunzi mwakoze kubana natwe naho ubutaha.